ndumiwe. Siduni we will you. Mama I do we. Yeah, what about the you will you apana to you. Ndondera we. It maera bidinoneka hali. Wewe mbili wa non va bene che non sia da video dali. Hello guys, maramutse cyangwa bivanye naho muherereye kuri mikoro zanyishu medamara kumwe na Mr. Swinchameresi nyoko bisanzwe kuba Kristo Imana yihabwe icubahiro cyane kwa Waislamu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kugira ngo ibintu byose bizaba bigene neza turavuga ati reka byose bandanye bimeze neza nkuko bisanzwe. Turabwiye ko ibintu bizokuba bimeze neza, tuhereze bimeze neza kuko ngo hako wozane ibintu bimeze nabi wofuma upfacanye ukabaho utabayeho. Ariko turavuga ati reka tubananye dushima uko biriko biragenda. Runo munsi twagira amahirwe kugira ngo dushobore kuronka uyu mushinga ntahari ngaha, sinzi ko nashobora kumuvuga, ariko tuna amahirwe twagira abakozi b'INYISHU media, reka dushobore kumenya vyinshi kuri we, kuba muzi n'abatamuzi. Ndazi ko beshi mu muzi nka je ndamuzi, ndetse n'abandi barashobora kuba muzi, ariko tumenye ko hariho n'abandi batamuzi, kuko iyo umuntu avutse umuntu amwe n'umusarakura ejo hakaba hakuze ibindi bakagenda ameze nkuko kare umutaya. Ndamaro cyane Ameze neza. Jendi God. Kuba takuza amazina ni. Ni Imana ariyo Renine, nyokuru wanje ntaziriye Mutama. Sokuru wawe nawe. Sokuru wanje ntawe nabonye. Ikintu cyambere muraberewe. Urakoze cyane. Vyukuri ko turabona ko hari umuntu aberewe cyane kandi umutano tumusanze, sinzi izina ryaho ubuhazi watubwira izina je ntawumenyere. Bambwiye kare bahita ku hoteli mugabo sinzi ngene yitwa. Ni hoteli gusa. Twumvise ko ari ku hoteli. Yo hoteli gabasha nta zina ryo baririko. Ndiko nabona nta zina ririko. Uba yaguha adresse mu kwashika ngo washitse gute cyane wikamwe yamaze ko hafi yo kuri pancarte mu cyaramo. Hafi yo kuri pancarte. Mu kuhaba uno musi kuri ku hoteli tukaba tuzi ko dusanzwe tuzi ko ufise ahantu usanzwe ubaye uhari nkande canke uhari bimeze gute. Iyi hoteli turiko twakinira filme IHURIZO ry'AMAKUBA, hamwe nk'abandi umwe mu bakinyi b'amafilme kuva mu mwaka wa 2010. Okay, reka tubashimire cyane. Mbega birumvikana ko muri kumarakina filme, iyo filme yaraheze cyane nto mukiyitangura? Oya iriko irahera. Iri ku musozo. Iri ku musozo. Iyo filme subwa mbere nayumvise abantu benshi barayizi kandi barayikunda, benshi abamaze kuyumva bose barayikunda. Harimo scene cyane zo mu hotel cyane niho mwashimye kuza kuyimaririra nk'ibisanzwe tu. Oya hariho ibirimwo mbase kuvuga ngo ni ingene itunganije umu director wayo ni Amede. Twe aratubwira ati kibanza duhuriramo ni iki ukaso imeze ivyo ngiye kuvyishura je none ko ndamurengera karihimwe. Okay, reka ndakubaza ikindi kibazo kimwe. Muri no miss filme turahejeje no kuri nayibonye ko wahamagawe uriko rakondera cyane nkuko bisanzwe. Turazi ko filme uno munsi mu gihugu cy'u Burundi kiragenda neza cyane, biriko baravyitoramo neza nkuko bisanzwe. None umukinyi umwe mu bakinyi bariko baravyitoramo neza. Mbega ikindi kibazo kimwe nkuno munsi umuntu bavuga ati jewe ndifuza kwifatikanya namwe, vyo sabiki cyane vyo twariki abwira umukuru w'umugwi andongoye ni Amede nyene. Ne aho nja gukina n'ahandi ndagusaba urusha wenyene. Urumva ntushobora kumenya ati wisungibe kugira ngo usabe usivye ko gusa ari wowe ushobora gushikira? Oya nanje mbaho uretse ko nanje nasabye nyene, ariko rero naravyemerewe kandi urumva nibaza ko tudasaba kimwe twese. Buri muntu wese afise ikintu bareka arasa bivanye naho abayifuza gushika. Kandi nagiyemo. Reka tugushimire cyane Mutama ko n'ubuntu twagiriye kuba tuguhaye, turagushimiye gose. N'ubundi munsi nizira ko nezwemera no munsi ko n'undi munsi tugukeneye uzoshobora kutemera ko bimeze. INYISHU media subwa mbere ndayivugiye ko nejo nzoza. Kari murakoze gose. Abakozi b'INYISHU media reka tubashimire cyane. Uyu n'umukinyi umwe ari mu bakinyi bari kubakina ifilme IHURIZO ry'ubuzima imeze neza cyane.
kandi y'umuti nizere ko mugiye kubandanya muyibona kandi ibintu bizo komeze fresh cyane gose aho nkuko bisanzwe kuri mikoro za INYISHU media mari kumwe na Messation cyane mari sunye uko bisanzwe inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vanchi umukameraman karavyituramo neza uno munsi ariko akora umuti umeze fresh cyane umuti kuri vyinshi cyane kandi kuri byo murabona ko bariko bakorera mu kibanza kimeze neza Bobo ihindukiza hose wari mu kibanza kimeze neza twavuze ati nk'abantu bategera bavogerwa nka swing umuntu agumaze bimeze fresh ariko ashike muri kino kibanza ashobora kumenya vyinshi cyane ku vy'uyu mukinyi nabo sanze harimo ba Alvera bande ndetse n'abandi n'abakinyi benshi ariko tuco ngira nkore ndazi ko numeze neza turavuga ati reka ni kibanza kimeze neza cyane boys murakibona ko ni hotel iri ngahanya no mucarama kereke pare reka tubashimire cyane mu bandanye muri kumwe natwe nk'umwe turaza gushobora kumenya vyinshi uno munsi inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vancho mu cameraman abandanya nkora umuti muri vyose abandanya batwinjira mu rukundo rwanje nago reka tubabwira ati pole sana kuko ibintu bigiye kumera aneza mbega reka dushike indane naho dushobora kurabira ko biri pasa indane murakoze kati kidogo Siduni we will you. Mama do ni we. Yarani warabamute du. Ni will you apana to you. Ndondera will. It maera bili noneka hali. Wewe mbili wa no kuba byaneka navyanditse ndabikwiye byari will you apana will you marry me Wewe wavuye nga iryo jambo ni nawe wagiye urivuga. sawa wewe sikuri kitu will you marry me ushira kungatika yes I do no yes I do Ejo ki do you yes I do marry will you marry oh yeah will you apana do you marry me Jewe ni wana unaona maana ni proposal zote ni will you will you yeah Yo. Ninde amuretse no. Mwana boy. Kandi umwana wamuzanye kwa pase. Bari wo muri pase. Wewe warakinye imihurizo y'amakuba. Wewe wari uno musi uriyemo. Ukona foto. Ewa ni sawa. Ola. Oh. Nilikwenda kukamera.
Be free. Akambaro k'ibara.